Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana kugubwa neza no kubanirwa mu byanyu no mu banyu n'ivyo ndabipfurije. Ni jewe Janvier Imana irambona nkuko mubibona kandi muvyumva ngarutse muri kino kiganiro igitondo gishasha duteguriye ngaha ku kazi kacu ka misi yose mu ntumbero yo gusangira namwe ijambo ryo kuzirikana ko impamba y'umunsi, ijambo ryo muri kino gitondo Imana twongeye tugireye ubuntu tukaramuka amahoro. Hari abapfuye, hari abagize ivyago, hari abamazu yaguyeko, hari abantu bahitamwe n'indwara, hariho abarwariye mu bitaro, hari abari kubarongererezwa impwemu. Murumva yuko kino gitondo ari gitondo speciale, ari gitondo Imana itwongeye iduhaye ku buntu. Ni ivyo gushimira Imana. Mfise ijambo rero nipfuza kubatekerera nanje nongera ndagitekerera kugira ngo ritubere impamba y'umunsi w'uno munsi. Ayo majambo tuyasoma muri Hoseya, ni igitabo c'abavugishwa n'Imana. Umwe muri bavugishwa bavuga ni les prophètes mineurs, canke ngo bavugishwa n'Imana ngo bato bato, kubera yuko ivyo bavugishijwe bibonekana yuko ari ibitabo bito bito, bitabaye ibitabo binini binini, atari ubuhanuzi bwinshi. Ariko mugabo kandi bavuze nkuko bahawe, nkuko babwiwe, kandi ivyo bavugishijwe vyarashitse, ibindi navyo bizoshika igihe cavyo kigeze. None rero aya majambo tuyabona mu gice c'indwi muri Hoseya, umurongo w'8 n'umurongo w'9. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Imana yagiriza Abisirayeli ivyaha vyabo. Abisirayeli nizera yuko abantu nka mwese muri ibi bintu vy'iyobokamana, mu myizerere ya gikristo ya christianisme, murazi ihanga ry'Abisirayeli ko ari ihanga Imana yari yarakungwakaje ikaritoranya mu yandi mahanga kugira ngo libere inyegu yayo, hanyuma bikarangira bitagenze nk'uko Imana yari yabigabiye, kuko hageze igihe bibonekana yuko ivyo basabwa gukurikiza, kubaha no gushira mu ngiro batabishoboye, bitakunze. Hanyuma kuko Imana ari Imana y'inyabuntu, ari Imana y'inyarukundo, birangira na twebwe abo mu yandi mahanga tugira ubuntu, kuko kubera ko n'ico gihe n'uwo mu yandi mahanga yemeye gusiga ihanga ryabo, kuva mu myizerere n'imyiyumvirire y'ihanga ryabo y'ubundi bwoko, akaza kemera kwifatanya n'ubwoko bw'Imana, vyarakunda ko aronka ubwene gihugu, vyarakunda ko aronka kano karangamutima, vyarakunda yuko yemererwa gufatwa nk'umwe mu bantu b'Imana. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, aya majambo rero dusomye tubonye yuko ari Imana ngo yariko yagiriza rero bano Bisirayeli. Nariko ndavuga ko ivyaha vyabo ngaho ku murongo w'8 nako havuga ngo Efurayimu yivanga n'ayandi mahanga. Efurayimu ameze nk'umukate utagaraguwe uzigiye uruhande rumwe. Abanyamahanga bamumaze inkomezi ariko ntabizi, mbere yadombagije n'imvi ariko ntabizi. Imana yacu nidutabare bakunzi ba Ntamvu Idahita TV, bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha. Nano majambo mbazaniye, kandi murumva yuko atari cakira muhava kumbure mumva umengo nyene ntaryoshe, kumbure ngira ngo ntaberekeye, ariko ndabinginge munyemerere muyumvirize, muyakurikirane, mwumve icigwa c'uno munsi mwokura muri ano majambo. Aya majambo twumvise uyu Efurayimu, murazi yuko kumbure ngira ngo sinzi ko muvyibuka canke se muba murabimenya, Abisirayeli yari imiryango 12. Hariho rero Abefurayimu, Abayuda, novuga ngo Abamanase. Urabumva abakomoka kuri Manase baca bitwa ngo n'Abamanase, abakomoka kuri Efurayimu baca bitwa ngo n'Abaefurayimu, abakomoka kuri Yuda baca bitwa ngo n'Abayuda. Ibintu nyene nk'ivyo, Abayuda, Abanaka, uravyumva ibintu nyene nk'ivyo. Rero ngaha bavuze ngo Abefurayimu, tuko tuvuga nyene bano Bisirayeli mu yandi majambo. Urumva ko Isirayeli yari koranirijwemo imiryango 12. Hanyuma rero Imana muri bino bintu yagirije bano bantu
tubonamwo yuko yavuzemwo yuko ngo bivanga n'ayandi mahanga. Iki ni ikintu kimwe tubona mu byo twasomye. Hanyuma ica kabiri tubona ngo bameze nk'umukate utagaraguwe. Umukate, igitumbura n'ibindi kumbure bikorwa amakeke n'ibindi turabizi twese, n'inyama yokeje brochette uyokeje ntuyigaragure, turabizi yuko nyene urwo ruhande rutigeze rugaragurwa rurazigira. Cyo ni kimwe. Rwa rundi nagwo rutaronse umwanya kugira ngo rushirwe ahaherereye kumbure novuga ngo umuriro nagwo ntirusha. Urumva ahari gusha haca hazigira kuko hararengana etape yo gusha kuko ko hatagaraguwe hakazigira. Ahatarose ayo mahigwe nayo yo gushirwa novuga ngo mu mavuta cyangwa se gutumburizwa ku muriro naho ntihasha. Murumva yuko rero aho hantu uyo mukate cyangwa iyo nyama ibipfuye mu mpande zose. Hanyuma kandi twabonye ikindi kintu kivuga ngo abanyamahanga bari bamaze inkomezi aba bantu b'Imana, mugabo ngo ikibabaje muri byose ntavyo bari bazi. Imana cyo dutabare. Aha rero twovuga vyinshi ariko mugabo nta mwanya wabyo dufise. Twarigeze kwivuga mu biganiro byarenganye ingene ngo Abisirayeli hageze igihe ngo bakivanga n'ayandi mahanga, ngo nukuvuga ngo commerce cyangwa business ngo yarateye imbere, hagera igihe ngo kumbure ngo bituma ngo abo mu bindi bihugu nabo bagirane bazana ibidandazwa vyabo bagashora mu Bisirayeli, Abisirayeli nabo bagashora hanze y'igihugu. Hanyuma ngo haba imigenderanire, imico ica irinjiranamwo, abanyamahanga n'Abisirayeli baca baravangana, batangura guhana abageni. Kandi iri hanga ry'Abisirayeli ari hanga ridasanzwe, ari hanga Imana yabujije gusabiranira cyangwa se guhana abageni, kuvangana ngo imiryango yinjiranemwo. Imana yatumye dutabare n'ayandi moko cyangwa se n'ayandi mahanga aturabo muri bano nyine Bisirayeli, canke uwemeye gusiga ivy'iwabo byose akabivamo akaza akifatanya n'abano Bisirayeli. Hanyuma rero ngaha tubonamwo yuko hageze igihe rero iyo mico y'ikinyavyaha inyoha imico myiza y'abantu b'Imana. Abantu b'Imana batangura gukoporora, kwigana, harava ngo ingendo y'uwundi ravuna, batangura kwitwara uko Imana itagomba, kubera ko habaye kuvangavangana kw'imico n'ivyiyumviro n'imigenzo n'ibindi. Urabona nyine ingene bimeze, umuntu arava mu ntara za ruguru yahora yambara impuzu zikubura zigira hariya ku birenge, yagira ngaha mu gisagara agasanga wambaye impuzu nk'iya ahubwo umengo wewe ntukomeye neza mu mutwe, umengo ni wewe uri umusazi. Batusanga umuntu asigaye agenda ari gusa, asigaye agenda ibere riri hanze, asigaye agenda igisusu kiri hejuru, umugongo uri hejuru, umukondo uri hejuru, ngo n'amajambere. Kubera iki? Vyavanganye imico myiza yari afise, yavanganye n'imico mibi y'ibyo twita ngo amajambere yo mu gisagara. Imana yacu ni dutabare. Hanyuma rero ngaha habayeho kwivanga n'ayandi mahanga. Uko kwivanga n'ayandi mahanga kwabakwegeye kumera nk'umukate uzigiye. No kuvuga barapfuye, barononekaye. No kuvuga uruhande rumwe ruba rubi, urundi ruhande nagwo ntigwanatomoka ngo ruja habona rugira imico myiza. No kuvuga novuga ngo babantu babonekanamwo ikivange, novuga ngo ikivange. Hanyuma w'ivyo byatumye bamera nk'abantu bashaje. Umuntu ashaje ni umuntu aba agiye gupfa, ni umuntu aba avuga ngo ngeze mu zabukuru, nta myaka ijana nsigaje, imyaka amaze ariyo myinshi, nta myaka myinshi nsigaje, ngiye kuzohava mpfa. Kandi ntaba agishoboye, nta nguvu aba agifise, abasigaye novuga ngo akenyezwa, yambikwa, agaburirwa. Urumva nyene abasigaye ari umuntu novuga ngo ataca ashoboye, atoshobora kwigwana, atoshobora gutabara ku rugamba. Imana yacu dutabare rero ngo vyabonetse yuko ngo badombagije imvi, no kuvuga bashaje, ivyabo bigiye gushira, bigiye kugera ku iherezo. Imana yacu dutabare. Kandi ngo twabonye ngo aba banyamahanga rero yivanze nabo bamumazemo inkomezi Efurayimu canke aba Bisirayeli, babamaramo inkomezi basigara igoyi.
Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha rero, n'abatebeye n'abajanye muri zurugu muri vurugu muri binabiriya ngo nzirore, nibi bintu ntumbereye ngo nawe uvyiyumvire. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, muri no misi hari vyinshi, muri no misi havugwa vyinshi, muri no misi hari imico myinshi iyivana hariya, iyo tubona kuri za telenovela, iyo tubona ku mateleviziyo atandukanye, za kanale za hariya ku mashini atandukanye adushikiriza ivy'amateleviziyo imbonesha kure zo mu bindi bihugu. Muri kino gihe hari kuvangavangana kw'imico n'ivyiyumviro n'ingeso n'inyifato, aho usanga rero n'agakiza gukizwa, kuba umukizwa ko mu gisagara gutandukanye no kuba umukizwa wo mu misozi. Kandi ivyo navyo munyene muravyumva kandi murabibona, mwama mwabibonye. Hanyuma mugabo rero ikintu nagomba ngo usuzume, je nagomba ndakubwira ngo usuzume urabe, mbega muri no misi ubwo ntiwivanze n'ayandi mahanga atubaha Imana, ubwo ntiwivanze n'abantu badasenga, ntiwivanze n'ibintu bidahimbara Imana, ntiwivanze n'izindi mentalite zitayoboka Imana, novuga ngo zipinga Imana, ubwo ntiwivanze n'ibintu bikwigiza kure y'Imana, ubwo ntiwivanze n'ibyo wari wararahiye kutazokwivanga. Urabe mu bagenzi ufise, urabe mu bo mukorana, urabe mu bo musanga ibikorwa vya misi yose, urabe mu bo mwigana, urabe mu bo mubana mu rupangu, urabe mu bo mubana mu nzu, kumbure urakampitse, urapanze upanganye n'abandi bantu murabanye, urabe yuko novuga ngo utariko urandukizwa ingeso mbi zinyuranye n'iyobokamana wigeze kubamwo ejo canke hirya y'ejo hahise. Mugabo uno musi ugasanga izo ngeso n'inyifato n'iyo mico yindi ya gipagani ya gipinga Kristo nayo yoba yakwandukiye, ugasanga rero usigaye ubona yuko ivy'Imana ibi bintu urabe neza ko hatariko harabaho kwivanga mu buzima bwawe. Kwivanga kwawe kuzogukwegera kononekara impande zose, uzomera nk'umukate uzigiye nta kamaro ufise, umukate uzigiye ntugugwa, umukate uzigiye ntiwowushora, umukate uzigiye ubuzigiye hamwe n'ubuhiye hane naho uba warengeje gusha ukazigira ukononekara. Imana yacu nidutabara uzoba igihombe, uzoba umuhombe mu vy'iyobokamana, mu buzima rukristo, mu vy'agakiza imbere y'Imana. Umukate uzigiye nta gaciro ufise. Urabe neza yuko kwivanga n'ibi na biriya bitariko biragukwegera kumera nk'umukate uzigiye nta kamaro uba ufise. Ikindi naco, ibi bintu birakumaramwo inkomezi. Ni wagira abagenzi benshi badasenga, bataririmba, batubaha Imana, batirinda, batiyubara, bizorangira nawe usanze wabiguyemwo, wabikorokeyemwo. Imana yacu nidutabara. Abantu banywa urumogi, abantu banywa itabi, abantu banywa inzoga, abantu baje mu mahoteli hirya no hino gusambanirayo, abenshi muri bo ukurikiranye uzosanga imbere na mbere mu kubikorokeramwo byagenze gute, uzosanga bagiye umengo nagakuku, umengo nta ngorane, bagiye gufata kamwe, bafashe sortie, bagiye kuri plage, bagiye kugira ane, urumva. Hanyuma akagenda amera nk'umuntu umengo nta ngorane, wewe ivyo abandi baca bajamwe we ntavyazojamwo. Bwa ugasanga les mauvaises compagnies corrompent les mœurs, ingeso nziza n'imico myiza, kubana n'ababikonona ingeso nziza. Imana yacu nidutabara rero, bizokumaramo inkomezi cyangwa bishobora kuba byarakumazemo inkomezi, bizananye mu bagenzi, bizananye mu kwivanga, bizananye mu kwibagira icurico. Nagomba ngo dusenge Imana dusozerere ngaho, kubera n'ubundi umugambi ntiwari wo kumara umwanya muremure, murantunga murampangaza. Ariko urabe neza yuko utivanze cyangwa utari kurivanga n'ibikumara inkomezi, ibigukuramo imbaraga z'agakiza, inkomezi z'amasengesho, inkomezi zo kurinda no kwiyubara.
hanyuma usenga Imana ati Mana mbabarira, bimaze imisi bingora, narivanze, mfise abagenzi b'abanyabyaha, mfise abagenzi b'ingeso mbi, mfise abagenzi b'abamaraya, nsanga umengo nibo nsigaye mfise gusa, hanyuma kandi biriko birankwegera kure yawe. None rero biza ko imbabazi, amaraso yawe amboneke ko umpindure, kandi umpinduye ndahinduka, subire kugira imbaraga, subire kugira ubushobozi, subire kuba umukizwa mwiza, undavye ntuvuge ngo meze nk'umukatu uzigiye iruhande rumwe, oyaye, kandi undavye ntumbone nk'umuntu yadombagije kwimvi ku mutwe yashaje, ivyo bigiye kurangirira habi, oyaye, ariko undavye umbonemwo umuntu muzima. Ocugira Imana, nimba hariho ibintu wumva ijambo ry'Imana kubwira yuko wivanze navyo mu bagenzi, mu bo mukorana, mu bo mwigana, mu bo mubana n'ibindi vyose, urabe kugira ngo ubwire Imana ati Mana mbabarira, vyarangoye, amaraso yawe Kristo Yesu ambonekeko, kandi bica bikunda, bica bigenda neza. None nano majambo mwihanganira aho twafatiye ikiganiro, ni kwibarabara, imiduga irumvikana, urwamo n'ibindi, ariko nyene kubera ko imyanya itoroshe bivanye nyene n'akazi ka misi yose namwe musanzwe mubona, biba ngombwa ko tubigenza gute kandi bikagenda neza, mu kurindira yuko rero ibihe bizohinduka, kubera n'ibihe bizohinduka ntibizoguma gutya. Dusenga Imana Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane kubw'ano majambo twumvise atubwiye ko bano bantu bari bamazwe inkomezi n'ivyo bivanzemwo. Ariko rero umuntu yumvise kino kiganiro akavuze ngo Mana mbabarira, nandi sanze hari ibintu biriko biramara inkomezi, hari ibintu biriko biranyigiza kure yawe, hari ibintu biriko biranyononera agakiza, gwiza kw'imbabazi, hanyuma ushoboze guhinduka mbere nk'uko wipfuza. Uyu muntu ucumugirira neza, ucumushoboza, ivyo ugomba vyose bigaragare, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, natubisabye tuvyizeye, amen.